Reka se kandi baramutse bakuza Black TV mutumbere hose rwa ko twakunda kandi nababwiye turi kumusaga niho hateguwe inyigisho n'ishira hamwe novuga rikunda abanyagihugu byagombye yuko abanyamusaga canke ubundi muri rusange bashobora kumenya kwiteza imbere ku buryo bwe bafite kuko biri kose mabizi yuko uburundi igihugu gifasha guha akazi abantu bose twenye tweza kwiha akazi kiwacu rero bwatukiye nuko aba bantu bari hejuru yacu badufasha bamaze kugira inyisho zitandukanye nabo bakaza kadufasha kutwigisha ngira tukosha kwibesha kugira ngo tubyuza bwiza muri rusange gusaba akazi igihugu no munsi riguma no mujene umwe nubwa yari arongoye abako batangiza inyigisho aratidondora ko atubwire n'impamvu izo nyigisho zateguwe mbega zitegurwa mu gihugu cyose cyangwa zigiye gutegurwa kumusaga gusa ako kubwiwe nyanda zaza kutubwira byinshi kandi namutagwana ikaze musaza meze neza murakoze cyane ndabashimiye zambana ego karibu cyane ubwo kuna kwidondora nitwa Izayinda Yihimbaza irishira hamwe ode du Burundi ni naritanguje ndi kumwe n'abagenzi banje mu mwaka wa 2016 hama mwabaje mbega izo nyigisho muzitunganya ngaha muri musaga gusa canke n'igihugu cyose ntangaruka ku ntumbero ubundi intumbero yazo tuje gushigikira twarumvise umugambi wa leta wo gushigikira urwaruka ngo rwo makoperative mugabo kandi ntibiherera mu kuja mu makoperative baraguha amafaranga no kuri mbega biherera kuyaguha gusa benshi atahomba tuba duti rero reka duhera aho tuvuka muri musaga dutangure guhugura bene wacu natwe turimo turondera abahinga batandukanye baje batubwire imyifato twogira igihe twotangura gukora duhishije watwigishije cyatubwira nyine bizagutanga mu kintu dukeye atamuntu usabye nicyo mushaka kuvuga ubeshe mu gitwa ODE du Burundi Objectif pour le développement durable les ODD ukina ko kuma ODD kandi ariho ubutugeze twavuye mu ODD tugeze mena ama ntiturava mu ODD turacayarimwo twavuye mu ma les objectifs millénaires misetiye mugabo kandi twebwe rikira mu kuritanguza ntitwaravye ama ODD ubundi igihe twaritanguza twari ko twiyumvira ku Burundi ubwabwo ariko mu masuda gusanga hariho ama ODD turashima Imana tubandanye twarabikoze amadusanga hariho nibindi byitwa gutyo abagabo barara kubiri ngabo bakarota kumwe twese twifuza iterambere turatangura gufasha rero kugira ngo mwavuze muti mwatangura kumusaga aho muvuka kugira ngo mubanze muteze imbere abo muhira kwanja muce mu gihugu cyose niye kwakiriza inyigisho nyamusaga ko ndazi imbere kuvuka nye bien si urabatanga nyine bameze n'ubuza bwabo niyo baye nk'abutahura ikoraba izi nyigisho bazakira bazakira kunye ubyifuzo nye cyangwa vuti ndacabandira nigisha ndashaka inandi bo support kugira ngo mbade nigisha byashike kure nta byamazera ngo nuko mutangura bigoye mugaheza neza hari habo wigisha bakubona mu zindi ntumbero mugabo wewe nawe nk'umuntu uzishaka gushika urihangana ko je mfise indoto yuko dushobora kubona musaga nziza vraiment musaga tara abantu bama bariko bayivuga nabi bavuga yuko ari ahantu abantu babo badakora abantu bamafise ibintu bariko barapfa ahubwo ari abantu batunze rero tangura bukebuke turaze ko ejo canke hirya ejo bazora abantu bashobora kumva ko turakora ku rugero rushimishije 100% ariko kandi naho biri uko twe turashima umaze kubona yuko mu bantu 180 bashobora kubana zino ko murakora ni réussite entrepreneur yego nshobora kuvuga izigisho nkuko bari baje mugenzi wawe nyene nigisho babisaba kwitanga kurenze kandi n'uburyo burenze ariko igihugu nubwo wavuze ati kadushireho amakoperative yo gufasha ukuntu cyangwa igende ko abajene bashireho amakoperative kugira ngo igihugu bafashe mwebwe nuko mwatangaje inyigisho umutaye mukura hehe canke mufasha gute n'uburyo mwimenya cyo bigenda gute bon gushika no munsi uburyo bw'amafaranga kenshi turimenya twebwe nyine turibako turakora anima into business turonsa amafaranga twinvestisa muri bino bikorwa gushika no munsi niko bigenda ariko kandi kugira ho kiranguko ntihasaba amafaranga gusa turakenera impusha turakenera intererano moral rero aho nyine byose birimo
ariko ku kintu cyerekeye amafaranga les moyens financiers dukoresha amafaranga agaragara menshi kenshi abara yacu dutuyinvestiramo tukayashiramo mugabo turashimira uko biri kose abarongozi hano hantu ko ubona ko nk'uunye kare twaba dukota amasare uko dukoresha sare za gusa ishure ryaraziduhaye administration yaradusinye yuko dushobora kwigishiriza urundi rwaruka hano turagenda tugakurikirana izindi nyigisho api turashimira umurongozi wa hati nawe twaraganije kenshi atubwira ati inyifato wogendagenda mukore gutya natwe tuzobashigikira aho tubona ko bikenewe hariho n'abandi bantu batandukanye two turavugana kugira ngo baduhugure batwereke inyifato twogira nk'abarongozi b'ugwaruka muri makenshi mushobora kuvuga amafaranga menshi turimenya ariko kandi ntibibuza ko udakenera abashigikira okay tukiri aho nyene turi mu mwaka avuga ati ibintu nabiye kuri Black TV cyabonye hano ari hose na social media na postinze avuga ati nakunze ko mubikora bashaka kubafasha kubegera dufatanye mu rugamba umuntu yobahanza gute cyane yo barangira gute byabafasha basanga social media murakoze cyane baronka gute mu somo jama bon turafite bwa mbere bwo social media dukoresha yitwa objectif pour le développement durable du Burundi iyo page ifuko nyene majambo suko nyene ni page maze igihe kinini iri kirakora ikurikirana n'abantu barenga igihumbi kuvuga iyo page irazi uyigiye ko directement usanga ko logo yiwacu ari babona ko bon ntiboneka neza kubera yuko harimo cache ariko irahari handi ikindi turase telefone dukoresha muri bino bikorwa 72 ubusa 22 434 iyo ni nimero tw'ubundi dukoresha turafise na mail dukoresha odeduburundi@gmail.com Ntavenda gushimira cyane nibaze mbakaza mu cyawo gushikiriza abakunzi bacu cyane abyo bashimye kumenya byinshi ari cyane je ubwa mbere nomaza kushimira televiziyo yanyu ko nawe mwashe kuza kudufasha kumenyekanisha kino gikorwa guhimiriza urundi rwaruka aho ruherereye bashimiye ko cyane ariko kandi buriya hatarafise eglise ikomeye ngaha muri Musaga singo ko nakadro rwaruka nzirongowe n'uwitwa Evariste na Gaito nabo badufashije mu kino gikorwa aho turakora kugira ngo gishe kugera kugeze ngira abanywanyi ba televiziyo yanyu Black TV yatwabasaba ko bakanda cyane basonda subscribe kugira ngo nayo ibandanye kugera kure banabashorera. Merci beaucoup. Murakoze. Ubu naho ukafite kumwe n'umwe yagiye muri izo nyigisho nyene zategura iryo shyamba ni ku Musaga naho tukiri ni Egide ndakuramukije. Mwaramutse. Meze neza cyane. Amahoro kurashimira. No musimva gusa ufite neza akayaga kameze neza ndiye. Yego tumeze neza cyane turashima Imana. Usanzwe uri mu ishyirahamwe nyine cyawo ubwayo canke wagiye mu participant bisanzwe? Sanzwe ndi mu ishyirahamwe. Inyigisho wazibonye gute kubwaho zakuhaye ikintu cyawo? Icyo notangura noshimira abantu ba Amugeza gato ugume hamwe. Inyigisho inyigisho zagenze neza cyane ahubwo nagomba gushimira cyane abantu badufashije bakadukoranya nk'abajene kugira ngo bashobore kuduha zino nyigisho kuko misanze twasanze hariho ibintu byinshi tutahora dukora cyangwa twahora dutinya gukora ariko uno munsi batweretse yuko dushobora kubikora kandi tukabandanya tugerageza kugeza dushitse ku cyo dushaka gushikako hama rero ahubwo zagenze neza cyane kandi inyigisho zadufashije byinshi hari ibintu byinshi twakoze bigahomba tukatubiheba ubwo twabonye ko niyo twakora ikintu kikanka tuzoguma tugerageza kugeza gikunze nibyo bivuze ariko sinanyuze neza nk'umuntu atashitse ngata kuri leta cyakora neza bimeze akaca kubaza ati ngira bavuze iki muri rusange we ntawe nka Egide nyene yumvise bo ikintu je nakuyemo cyane nka jewe nuko nakuyemo yuko hariho bo benshi twahora tuvuga abajene ko dureka gukora ikintu kubera atamutahe dufise mugabo twasanze umutahe mukuru ari twebwe ko hari abantu benshi twara twimba ko atamutahe dufise mu basanga turagenda kugura amatelefone azinze ugasanga turakoresha amayinite yose kandi ivyo nyene byavamo umutahe ariko tukaya tuvuga ko atamafaranga yo gukoresha dufise ariko tugasanga twari tuyafise mugabo tukaba twashobora gukora mbe nk'ubu ibihumbi 30 z'amahera y'amazi dasanzwe wewe ukora iki nka Egide bo ndaco bikose inyigisho wazumvise
bafite ide nk'icyo gukora cyangwa ugiye uhindura mu buzima bwawe bo ibihumbi 30 urashobora gukora ibintu byinshi urashobora kurangura ikaranga ukadandaza amagi ibyo byose ni ibintu byaba bidandaza iminsi yose kandi bishobora kuzana inyungu bishobora kuba birimo amahirwe atera imbere buke buke benyinshi nk'izo mpamuziro nka canke mwari kirose rya mbere inyigisho nka twebwe twari bwazironka ariko twahora twumva abandi bariko barazironka tukabibona ku mateleviziyo ahubwo gusa turashimiye abantu bazanye izi nyigisho kubera natwe twara tubibona ku mateleviziyo abandi twumva ngo bagiye mu nyigisho tuba twese twara dushikirwa umuntu akubwiye ati kora na leta bisaba ikintu ngo isabire jewe nk'ubu icyo nosaba leta ni uko leta yogerageza na twebwe ikatuba hafi mu kuduha izo nyigisho imbere y'uko hariho abantu abajene benshi usanga twaraciye mu mashure mugasanga ntidushobora kwandika amaproje bakaturungikira abantu bashobora kuduha izo nyigisho kugira bashobore kuduha ubwo bundi bumenyi kugira ngo dushobore kwandika ayo maproje kugira ngo leta ishobore kudufasha mugabo dufite n'ubwo bundi bwenge bwo kwandika icyo dushobora gukora ndagushimiye cyane murakoze cyane namwe